Ndasubiye kubaramutsa no kubaha ikaze banywanyi mukurikira ibiganiro n'amakuru tubagezaho iminsi yose kuri Mboneshakure ya Hejuru TV. N'umwanya w'ayandi makuru agezweho muri iki gitondo, turabahaye ikaze aho muri hose. Abadukurikiye bari i Bujumbura, dukurikiye bari mu bice bitandukanye mu gisagara ca Gitega, namwe turabahaye ikaze bari mu bice bitandukanye ku mugabane wa Afurika no ku yindi migabane ya kure. Mwese turabahaye ikaze nimuse gucikwa n'aya makuru. Turaza kugaruka mu bisata bigiye bitandukanye, inkuru ziriko ziravugwa mu birabana n'ubutunzi, tuze kandi kugera ku birabana no kwiyungurutsa. Ariko mu kwiyungurutsa harimwo inkuru nziza cane ku bari mu gisagara ca Bujumbura, ntuze gucikwa rero. Turaza kugaruka ku ihindurwa ry'inoti mu gihugu c'u Burundi. Haraheze iminsi hari amakuru hazunguruka ku mbuga ngurukana bumenyi avuga ko hari inoti zoba zigiye guhindurwa. Berarmeni Bacinoni ajejwe kumenyesha amakuru mw'ibanki nkuru y'igihugu akaba yaravuye mu gace riragira ico atangaza, ndetse anemeza ko hari inoti zoba zigiye guhindurwa mu gihugu c'u Burundi. Izo noti rero mukaza kuzimenya, ndetse n'ingingo bafashe y'ibikwiye gukoreshwa n'abenegihugu navyo mukaza kubikurikira muri aya makuru. Twabateguriye inkuru ku buryo bw'idonido ni mu masegonda makeyi mu kanya. Turaza kugaruka kandi ku nkuru nziza iri mu gisagara ca Bujumbura. Inyuma y'uko rero abajejwe kungurutsa abantu ku mamoto n'abataxi bwo n'abataximen boba barasemerereye batangaza umwiheburo wabo, ubu rero Fabrice Mbanzabugabo ajejwe ivyo kwiyunguruza mu gisagara ca Bujumbura ahejeje gutangaza inkuru nziza cane ngo nta muntu n'umwe rero arekuriwe kubuza amamoto n'amataxi kuronswa ibitoro hadafise urwandiko rwatanzwe n'ababifitiye ububasha. Mukaza rero kumenya ivyo yoba yatangaje ku myidogo yabo bunguruza abantu ku mamoto hamwe n'amataxi. Vyonda kuri subscribe canke sabone niba utari wafyondako, wibuke no kubisangiza bagenzi bawe kugira badacikwa n'amakuru yose tubagezaho. Turabahaye kaze. Mw'ibanki nkuru ya Repubulika y'u Burundi BRB bati mu kurindira ko inoti z'ijana zishaje zihindurwa, abantu babe barakoresha ibingorongoro vya 50. Haraheze iminsi rero hibonekeza inoti z'ijana zishaje aho bishika hakaduka n'amatati hagati y'abadandaza n'ababashorera bapfa ko umukiriya atanze inoti y'ijana ishaje, mbere ugasanga yaranavungaguritse. Berarmeni Bacinoni hajejwe kumenyesha amakuru mw'ibanki nkuru y'igihugu aremeza ko ikibazo c'inoti zishaje harimwo n'iz'ijana bakizi, ariko bariko barakora ibishoboka kugira ngo izo noti zihindurwe. Ngo mu kurindira rero ko izo noti ziboneka, abantu boba barakoresha ibingorongoro vya 50 ata nkomanzi. Ni mu kiganiro rero yahaye radio nkuru y'igihugu RTNB. Ikindi ngo abantu baje kubitsa amafaranga mu mabanki boza barashiramwo n'izo noti zishaje kugira zegeranwe, eka ndetse n'ibingorongoro bobijana co kimwe n'umuntu agiye kubikuza. Ngo vyoba vyiza rero bagiye baramushiriramwo ibingorongoro kugira ngo bihanahanwe. Bacinoni rero akaba ahamagarira abantu gufata neza inoti zigikomeye, kuko ngiyo hageze ko zihindurwa zikoreshwa ku mafaranga menshi yakoze ibindi. Tubibutse ko ari mu kwezi kwa Ntwarante 2024 umuyobozi w'Ibanki Nkuru y'Igihugu naho bigenda ko yari yemeye ko mu kwezi kumwe canke abiri inoti z'ijana zishasha zizoba zabonetse. Ariko kandi mu gihe hari haciye iminsi yibonekeza ubukene bw'izo noti z'ibihumbi 5 hamwe n'ibihumbi 10, ico gihe ntizari ziriko ziraboneka. Naho bigenda ko arongoye Ibanki Nkuru y'Igihugu akaba yaratangaje ko ari umukenyuro wo kuyanyegeza kugira abantu bareke kudandaza amafaranga. Naho bigenda ko akaba yaratangaje ko BRB yabonye ko abantu bariko badandaza cane amafaranga, gutyo icigabanya urugero rw'izo noti nini kugira ngo hahererekanwe cane inoti nto zikoreshwa mu kuriha utuntu dutoyi. Ko wibaza ko izo noti nini rero zoba atazihari, urongoye BRB ico gihe yemeje ko izifise ku bwinshi. Akaba rero yarasavye abarundi ndetse bakagenda kugura ibisaba miliyoni benshi bohanahana amafaranga biciye mu mabanki. Nayo rero ku myidogo y'inoti z'ijana zishaje, naho bigenda ko rero akaba ico gihe yarahumurije abantu ko mu kwezi kumwe canke abiri zishasha zizoba zabonetse. Ivyo rero yabishikirije ku itariki y'indwi Ntwarante 2024 mu ruganda rwo gushira habona politiki y'amafaranga y'igice ca mbere c'umwaka 2024. Ese wewe inoti
woba uzivuga kiki gira rero ico ushikiriza. Mu yindi nkuru nziza rero irabana mu vy'ibitoro hamwe no kwiyunguruza ngo nta muntu n'umwe arekuriwe kubuza amamoto n'amataxi kuronswa ibitoro adafise urwandiko rwatanzwe n'ababifitiye ububasha. Ivyo rero bishikirizwa na Fabrice Mbanzabugabo ajejwe ivyo kwiyunguruza mu gisagara ca Bujumbura inyuma y'imyidogoro y'abagendesha amamoto, amatukutuku hamwe n'amataxi bitoga bavuga ko amasitasiyo amwe yo mu gisagara ca Bujumbura batacemera kubaha ibitoro. Nkuko rero twari twanabibashikirije kuri Imboneshakure ya Hejuru TV, akaba yaragize ati nta tegeko na rimwe ryoba ririgera risohoka ribuza ivyuma vyunguruza abantu yaba amamoto, amatukutuku n'amataxi ko bataronswa ibitoro. Ahubwo igikenewe nuko ngo twaraba ikibereye kandi corohereza bose, tukaraba ko zose zitonze, hanyuma ibitoro bibonetse zose zikaronka, bigaheza bikorohereza abenegihugu kwiyunguruza. Nkuko rero ubu hajejwe ivyo kwiyunguruza mu gisagara ca Bujumbura abandanya bivuga ngo yaba mwene sitasiyo, uhagarariye ibikorwa vya sitasiyo ariwe Gerard, uwujejwe umutekano canke uwundi mutegetsi wese ata n'umwe arekuriwe gutanga itegeko ryo kubuza amamoto, tukutuku n'amataxi kuronswa ibitoro kiretse ari itegeko ryanditswe ritanzwe n'abafitiye ububasha. Abafitiye ububasha rero no kuvuga umukuru w'igisagara, uwutwara igipolisi canke umushikiranganji abijejwe. Fabrice Mbanzabugabo akaba yaraheraheje amenyesha ko bariko barabikurikiranira hafi kugira imyidogo yibonekeza mw'itangwa ry'ibitoro itorerwa umuti mu maguru masha, ndetse ngo n'uwogira ikindi kibazo agasabwa kwitura umukuru w'igisagara akamutunganiriza. Ese mbona hakorwa iki kugira ngo ibitoro bike bike biboneka bitangwe mu muco ata n'umwe arenganijwe? Gira ico ushikiriza muri komante kuri iyi mboneshakure ya Hejuru TV. Ni munsi rero iyi video. Mu bindi biriko biravugwa, Sahwanya Frodebu bo batangaza ko kutihanganira habo tutavuga rumwe mu vya politike ngo birasubiye kwatsa akariro. Aho ni muri zone Bitagataka mu ntara ya Bubanza y'ivyandiko biri ku ngoro y'umugambwe Sahwanya Frodebu bariko bitegurira kwinjira vyaraye bihanaguwe vyose n'abagizi ba nabi. Muri Frodebu rero ku rwego rw'igihugu ntaco barashikiriza, ariko bakaba bavuga ko biteye amakenga. Bindi bitandukanye tuza kubagezaho Ingozi, bana bo mw'ibarabara bihereza inzoga zikaze nka za Sapporo n'izindi bateye amakenga kuko ngo bashobora gusahura abahita. Bana bo mw'ibarabara rero biyongera ku munsi mu gisagara ca Ngozi, bateramira ku nzoga zikaze n'ibiyovyabwenge nka Sapporo, hozagara, susuruka, wine n'izindi canke bakinywera ikori isanzwe ikoreshwa mu gufatanya ibirato. Rero ngo barateye amakenga abanyengozi. Bamwe muri abo bana rero usanga biyegeranije mu tugwi hafi y'amasoko ari mu gisagara canke hafi y'ahari ibituro vy'imiduga n'amapikipiki vyunguruza abantu. Biteye amakenga rero ngo nuko hafi y'igituro c'imiduga kiri hepfo y'isoko ya Ngozi, abo bana rero bihereza ivyo biyayuramutwe. Iruhande yabo hari abajejwe umutekano. Bihwevye ngendo y'abo bana bafise amakenga ko bashobora kwadukana ingeso mbi nko gusahura utuntu tw'abarengana, gufata ku nguvu abana b'abigeme n'ibindi. Ubu mu kiruhuko rero abavyeyi bafise abana tinya ko abana babo nabo nyene bashobora kuja kwifatanya nabo bari mw'ibarabara, bagasaba rero ko abo bana botozwa. Abarongoye igisagara ca Ngozi rero bakavuga ko tako batagira kugira abo bana bave mw'ibarabara, ariko rero bakababazwa nuko niyo babasubije mu mihana yabo hadahera iminsi batagarutse. Bakabona rero ko biterwa n'ishakarike ry'abavyeyi batacitaho indero y'abana babo. Baka rero basaba abavyeyi gukurikirana hafi abana babo kuko umwana iyo akuriye mu buzima bwo mw'ibarabara ari gake hagira ico avamwo. Mu bindi bivugwa tubagezeho iyi nkuru ivugwa mu gihugu ca Kenya, aho ni muri EAC. Abantu benshi rero mu bagize leta ya Kenya barakombowe mu kiganiro n'abamenyeshamakuru co ku muhingamo kubakanaho umukuru w'igihugu ca Kenya William Ruto amenyesheje ko abagize leta bahejeje gukurwa muri ayo mabanga barokotse iyo komorwa n'icegera ciwe Rigathi Gachagua hamwe n'umushikiranganje wa mbere Musalia Mudavadi. Imvururu zatumye abakoze leta ngo nuko yumvirije vy'abanyakenya basavye. Iyo ngingo rero ikaba fashwe inyuma y'izindi ngingo yagiye arafata kuva hatanguye imyiyerekano y'utavanako muri ico gihugu
zimwe mu ngingo rero yaheruka guhagarika harimo n'integuro y'amafaranga leta izokoresha mu mwaka wa 2024 yari gutuma amakori yiyongera n'integuro yo kuduza imishahara y'abategetsi bakuru nk'abashikiranganji abashinga amateka hamwe n'amafaranga agena ibiro vy'umutambukanyi wiwe naho biruko rero William Ruto ntiyamenyesheje ryari azoshinga iyindi leta ariko akaba yemereye abanyakenya ko izoba ari leta yumvikanywe ko n'abegwa n'ibisata bitandukanye by'ubuzima bw'abanyakenya. Abanyakenya rero bakaba baranejejwe n'iyo ngingo yafashwe na perezida wabo William Ruto nyuma rero y'imyiyerekano yoba yarakozwe n'urwaruka ruri mu murwi wiyise Gen Z biyamiriza rero iduzwa ry'amakori hamwe n'ibindi bigiye bitandukanye bibangamiye ubuzima bw'abanyakenya. Tubakengurukire cyane mwe mudahwema gukurikira amakuru n'ibiganiro tubagezaho, mbasabire kugira ngo ntimuze gucikwa n'ayandi makuru tuza kubagezaho. Iyi nimbonesha kuri ya Hejuru TV, Mana ibahezagire.